ishyirwa mu ngiro y'integuro y'igihugu mu bijyanye n'iterambere yo gushyika mu mwaka w'2027. Biragaragara yuko ishyirwa mu ngiro n'ibikorwa bitekanywa na leta, mugabo bikagaragara yuko ibikorwa byose bikoreka bidasanzwe bitunganijwe bigaragara muri iki cegeranyo. Kwaza muti none ibikorwa byakozwe canke ibikorwa bitagaragara muri iki cegeranyo nk'iki, ivyo bikorwa none bigaragarira hehe, biza mu maraporo yahe? Muti mbega hoho muheza mukaduhereza umuco ku bijanye naho ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi w'igihugu w'iterambere w'imyaka 10 PND yoba rigeze? Ico twobivuga ko nuko duhereye kuri iki cy'ibikorwa bigaragara mu cegeranyo nk'iki n'ibikorwa bidashobora kugaragara mu cegeranyo nk'iki, nuko dufise ubwoko canke uburyo bubiri bw'integuro z'ibikorwa bya leta. Hariho integuro ya leta y'umwaka, hakongera hakaba n'integuro z'umwaka ku bushikiranganji bumwe bumwe zikomoka muri iyo nteguro. Rero kuri izo nteguro zo ku mwaka haraheza hakaza amaraporo ya buri mwaka, ariko hariho uburyo bugira kabiri bw'integuro ziba zijanye n'igisata. Izo nteguro zijanye n'igisata nizo twokwita les plans d'action annuel sectoriel. Izo nazo rero nizo ziba zirimo ibikorwa byose bikoreka mu bushikiranganji. Izo nteguro nazo zigira kabiri ziraheza zigatangwa raporo buri kwezi. Ubushikiranganji bwose bugatanga raporo buri kwezi, buri mezi 3, buri mezi 6. Ibikorwa rero bidashobora kuza ngaha, bidashobora kuba byagaragaye ngaha, biraheza bikaza muri izo nteguro, biraza no mu maraporo y'ababuramatari, bigaheza bikadushikira biciye mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Ku bijanye n'ibikorwa byunganira, dusanzwe dufashanya n'amashirahamwe atandukanye canke n'abo bose bafasha Burundi mu bikorwa by'iterambere, les partenaires au développement. Ubu hafashwe ingingo y'uko uko leta ikoze integuro y'ibikorwa by'umwaka, le plan d'action annuel, ivyo bikorwa by'abo partenaires au développement navyo nyene bizojamwo. Ufise igikorwa ashaka gukora mu gufasha Burundi azoheza agende muri ministeri yinjiranamwo, aheze ashiremwo n'uburyo bwacu, kandi abushire ahagaragara ku buryo ushobora gukoreshwa ko byari byarabonekanye yuko baheza bakaza bakemera ngo tuzokora ibi, hanyuma ubushikiranganji butandukanye bukabishira ku rutonde, hagera ko bikorwa bakatubwira ngo uburyo ntibwahavuye bubonekana, bakatubwira n'ibindi, ugasanga ibintu ntibikozwe, bije gusiga igiharwe mu nteguro y'ubushikiranganji, ugasanga n'amanota yabo arakorotse. Ubu rero utazoba yabishizemo muri abo gufashanya mu by'iterambere, tuzofata yuko koko atavyo yarafise, hanyuma tubifata uko nyene duheze dukorane n'abari hafi mu nteguro rero y'ibikorwa bizokorwa mu mwaka wa 2022 ushira 2023. Tuzoheza ibyo bikorwa navyo tubishiremo, binajyanye n'ikiganiro nyin'icyo mukuru w'igihugu yari yabagirishije abaserukira ibihugu byabo, abaserukira amashirahamwe asanzwe akorana n'igihugu cacu mu bijanye n'imigambi y'iterambere. Hari tariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu 2021. Ubu muri uku kwezi nyene tukaba twimirije kugira isuzuma rya mbere ry'ingene koko bitabiriye gushira ibikorwa byabo mu nteguro z'ubushikiranganji butandukanye kuri uyu mwaka tugiye gutanga. Mwabajije ati mbega ishyirwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu w'iterambere w'imyaka 10 PND iyo barigeze hehe? Ibyo naryo raporo ijanye n'ibyo ikaba izobonekana
mwisuzuma ritegekanijwe n'uwo mugambi nyene ryo hagati mu nzira yishigwa mu ngiro y'uwo mugambi evaluation suivi evaluation du PND à mi-parcours izoheza bibonekane inyuma y'iryo suzumwa itegekanijwe mu kigega c'umwaka wa 2022-2023 kuko ni ku mugambi utegekanya ingene haza haraba isuzuma n'ikurikiranwa ivyo rero bikaba biriko biratunganywa. Murabaza muti mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire ati hari ahanditse yuko hakoretse amaraporo 192 ku maraporo 115 yari ategekanijwe. None vyogenda gute ko ategekanywa amaraporo 15 hanyuma agakorwa 192? Biragaragara ko koko habaye kwihenda mu kwandika n'amaraporo 5 kuri 6 yari ategekanijwe, si 192 kuri 15 na 5 kuri 6 yari ategekanijwe. Ico gituma biza bikaduhereza igiharuro c'ibice 40%. Muti mu bushikiranganje bujejwe inyubako ati gikorwa nyezina higirindwi kijanye no gukora ivyigwa vyo kubaka ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka y'Igitega ni nyubako zoheza zigakorera mu bushikiranganje butandukanye. Byanditswe yuko uburyo bwo gukora ico gikorwa ugeze ku bice 92%. Ibyo bintu mwumva ko ari byo tuvuga tuti nivyo, kuko ubwo buryo buvugwa ni miliyoni zitarenga 30 zategekanijwe kugira ngo na leta y'u Burundi habe ibikorwa by'ibanze byo gutegura byo kuraba aho ibikorwa vyobera byo kugira ivyigwa by'ibanze bitangura. Ivyo bikorwa navyo bikaba bigeze ku bice 26% ariko si ku bice 92%. Turavye amafaranga amaze gusohoka ni bice 26% akaba habayemo ugucurika ibiharuro no kwihenda. Rero si uburyo bwo kubaka ahubwo n'uburyo bwo gutegura umugambi. Bavuga ati mu bushikiranganje bujejwe inyubako nyene ibikorwa nyezina igira 6 ari ibikorwa bisanzwe bikorerwa hamwe mu bijanye no kubungabunga amabarabara. Ukavuga yuko herekana miliyaridi 21 zategekanijwe, mugabo muri raporo agasiruka miliyaridi 18 kugira ngo amabarabara abungabungwe n'ibinogo birimwo bishobore kuzibigwa. Mukabanza kubaza muti none ico gikorwa mbega cyo kuzibira ibinogo kigeze ati ni kubera iki ivyo biharuro bitandukanye hagati y'imiliyaridi 21 n'imiliyaridi 18 zigaragara muri raporo. Two kwishura hano tuvuga tuti igikorwa cyo kuzibira ibinogo no kubungabunga amabarabara kiriko kiratunganya. Byaragaragaye yuko amaze kugira ivyigwa hari ibikoresho igisata kijejwe iby'amabarabara ARB kibwirizwa kuronka, harimo n'amakaburimbi n'izindi mashini zikenewe. Ivyo rero baramaze kubikomanda uko uburyo burategekanijwe kugira ngo ibyo bamaze kubironka n'amamashini akenewe bace batangura igikorwa bahereye ku mabarabara asizikaye gusumba yandi. Ibyo bizokorwa kandi turazi yuko bizotanga igikorwa n'umwimbo bigaragara bituma habiyoroherezwa ry'uruja n'uruza. Muti ibiharuro bidasa nuko iyi nteguro igitegurwa ubushikiranganje bwari bwasavye miliyaridi 21, mugabo ikigega ca leta dukoresha uyu mwaka nicari bwasohoke gusa gishigweko umukono. Izo miliyaridi 21 byaragaragaye ko zabwirijwe kugabanywa kugira ngo habe iyindi migambi isahirizwa. Naco gituma ikigega ca leta cy'umwaka wa budgetaire imaze gusohoka habonekanye miliyaridi 18 gusa.
rero nico gituma muri iyi raporo tubona yuko hari iryo tandukaniro dukorera kuri iki gitigiri cahejeje kigasohoka mu ibwirizwa rigenga ikigega ca leta.